bafashe bakija kwicara kamaze ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dufashe kuririmba indirimbo y'177. Ijana 77. Wamani migabo yo gutungana ube muri Yesu umumvira uzukunda biwe washabagone Wamana wamani migabo yo gutungana kwabo mwisi bavyirengagiza wiererane na Yesu mukiza Wamana manimika oyo gutungana azokurongora mujimbe Wamana manimika oyo gutungana mutima wawe nirama semwe muyera murakoze kumfasha ruririmbo. Ndagomba nanjye rero nshimira Imana yangiriye neza kugira ngo uyu munsi turi hano, tugiriye neza ari ishengero ry'umwami, kandi nkasubira nshimira umuvyeyi umwungere yanyiyumviriye ko kugira ngo dusubireze gusangira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru nihabwa icubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Daniel igice ca mbere, turasoma umurongo umwe wonyene. Daniel igice ca mbere some hajya ku murongo w'8. Daniel urupapuro rw'960 kwizi Bibiliya za kera. Daniel igice ca mbere ku murongo w'8 turasoma mu izina rya Yesu. Maze Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira, nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntihumanye. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe. Niri jambo ryaje mu mutima wanje kugira ngo dusubire turyibukanye ko nkugwaruka. Uyu nawe nyene yarugwaruka, yarakiri muto, ariko hari amajambo abiri tugomba turabe twibukanye ko
ngo Daniyeli agira imigabo. Mbe murafise imigabo? Hari imigabo mufise? Agira imigabo mu mutima kutiyanduza. Hari ijambo nasomye aha, reka duce tuja ku migani gatoya turice kwa maso. Imigani igice ca 19. Imigani igice ca 19 ku murongo wa 21. Imigani 19 ku murongo wa 21. Mu mutima w'umuntu haba imigabo myinshi, ariko inama y'Uhoraho niyo izigumya, ariko inama y'Uhoraho niyo izoguma. Imana nihabwa icubahiro. Mu mutima w'umuntu haba imigabo myinshi, ariko muri iyi migabo yo kutihumanya ngomba kuvuga iri mu migabo myinshi iba mu bantu. Aha twicaye hari abaje ngaha bafise imigabo yo kwiba, kandi aha twabahaye kaze. Mugabo yavuye hari aravuga ati jewe ngiye kwicara hajya umuntu aza gusamara kwisakoshi je ndakoramwo. Kandi niyo ni imigabo. Ariko kandi Yesu murahura uyu munsi twebwe munyakabiga nkiriyo hareze nk'imyaka nkine naratangariye abantu burya mu gihugu cy'abantu ngaha aha dufise imigabo myinshi itandukanye. Haraje abantu 4 kuwa Mungu barinjira bicara nkaho babaha kaze. Abo bagabo barabafashe babajana no mu mpimba, baca bicara harya kugira ngo baturabaha imbere. Babahaye mission bababwira ngo umuntu muza kubona ari munini afise inda nini ni watwara amahera ya banki iminsi yose kuja kudepozayo. Baca baza mu igugu baricara bahiga umuntu afise inda nini. Yemwe sinzi ko narimwe muri bo, mugabo barampushije barapereza. Uyo munsi rero wabaye umunsi w'ivyago, kuko umuntu yari afise inda nini yari umushitsi yatugendeye. Hanyuma rero baricara bararaba baragera ahantu barashika baramushikira baramuramutsa. Niko ndavuga nti mu mutima w'umuntu hari imigabo myinshi. Baraza baramuramutsa baramubaza amakuru, ariko bafise imigabo yuko aho bukera bamuhiga ahaca hose barabaga sakosha ajanye amahera. Baragenda kuwa mbere baragaruka bamusanga iyari, bamusanga ariko ararengana muri iki gisagara. Nawe yari afise imodoka, yari umuntu muremure aturusha twese ubunini. Baca baramufata baramuzungurusha mu gisagara. Bamaze kumufata bambwira ati ngo wewe baratubwiye ngo munyakabiga ni wowe ufise amahera yose y'ishengero. Ategome nivyo nije ndayafise, none mushaka ndayabaha ubunyene. Ategome duhe, nico gituma twagukurikiranye na telefone turayifise. Wa mugabo acara hagarara ati reka mbaze ndonde ajya mu isoko shabahamagaye polisi. Mu kanya gato nibamenye ingene bafashwe baruhukiye mu mpimba. Niko ndavuga ko ushobora kuba wicaye hano ariko ufise imigabo mibi, kandi urazi kuhaguruka hano ufise imigabo mibi, no kumugoroba urafise imigabo mibi, nejo hari yindi migabo ufise. Ariko ngo Daniyeli n'abagenzi babo bavuga ngo twebwe twumva ko dufise imigabo yo kutihumanya muri generation turimwo. Ese icoma nawe bikakubera uko ko wowe ufise imigabo? Ega ni projet. Kugira imigabo yo kutihumanya, kugira imigabo yo gukunda Imana ni projet, kandi iyo no mu busaza izogukurikira izogushikana kure kwe. Bagira imigabo muri bo uko ari abasore 3. Bagabo ibi bintu by'ibwami, ibi bintu nituze twihumanye.
ico kintu kibagumamwo, ico kintu kibaryamamwo, ko bagendera imigabo myiza yo kutihumanya. Ndakwifuriza kugira iyi proje mu izina rya Yesu, kugira imigabo myiza yo kutihumanya. Nayo ibihumanya ni byinshi, Satani ariko arabisuka hirya no hino. Hari igihe umuntu agendana n'ikintu kimuhumanya kandi akivise mu kuboko, kandi ubwa mbere kiramufasha, mugabo kandi kigahindukira kumubera igihumanya. Ariko ijambo uyu munsi ku mugoroba nagoba ndakwibutse, gira imigabo. Mbega ufise imigabo ki? Ufise proje ki mu bugingo bwawe kukiri muto? None muri ubwo buto ufise imigabo ki? Daniel ngo ahagarara avuga ati ndaronse umugambi, imigabo mfise imigabo yo kwirinda kwihumanya. Hari ibintu bine nariko ndasoma muri Bibiliya ndiko ndiyumvira, uyu muntu ashika kuri uyu mugambi. Hari ibintu bine niyumviriye. Imigani 22:3. Cambere, Imigani 23 ku murongo wa 24-26. N'urupapuro rumwe gusa. Mwana wanje, mpumutima wawe kandi amaso yawe ahimbagwe n'inzira zanje, Imana nihabwa icubahiro. Ugomba kugira uyu mugambi mwiza. Ntibikunda kuko hari igihe ubigerageza bikanga. None nuzi ko hari igihe ugerageza ati no tunganira mukabo bikanga. Ariko umugambi wa mbere, mwana wanje mpumutima. Zana umutima, uzanire Yesu Kristo uganze. Navuga ati umpe, kuko Shetani kugira ngo atwonona twaka umutima akawushira mu bidahimara Imana. Ariko Imana ivuga proje ya mbere, mwana wanje mpumutima wawe, hanyuma amaso yawe ahimbagwe n'inzira zanje. Kuko uyu mugambi wo kutiyanduza, uyu migabo ntushobora kuyikorana wenyene. Kuko umuririmbyi yavuze ngo ndagerageza bikananira, kugira ngo bigukundire ubwa mbere zana umutima ku Mana. Zana uwo mutima wangaye, umaze iminsi wangaje umutima, kandi umaze iminsi wangaje umutima kuba utagira ikimazi. Mwana wanje, ewe musore uri hano, ewe nkumi iri hano, niyo Bibiliya ivuga mwana wanje mpumutima wawe. Ndawugomba uyo mutima kugira ngo ugire iyi migabo yo kutihumanya muri iki gihe. Mpumutima. Musore mpumutima, mwigeme mpumutima wawe. Hanyuma ikigira kabiri, uhimbagwe n'inzira zanje. Kuko utari kumwe n'Imana ntibikunda. Atari Yesu akugiye imbere ntibikunda. Atari Yesu abanje kwimikwa ntibikunda. Icambere ndakeneye umutima. Imana nta kindi ikeneye ku muntu. Imana nta kindi igomba ku muntu. Imana igomba umutima. Ibanze wifatire. Ibisigaye vyose muzokorana neza. Ibisigaye vyose muzojana neza. Ibisigaye vyose izogukoresha. Niyi migabo wogete yo kutiyanduza, kuko muri iki gihe abantu bariko barandura mu buryo butandukanye. Atandujwe nibi yanduzwa nibindi. Ariko proje ya mbere, ikintu ca mbere gishobora kugushoboza kugira ngo ushobore gushika kuri uyu mugambi, mwana wanje mpumutima wawe. Pereza. None ntubizi kuri kure y'Imana. Ntibikunda. Ibikwanduza bizoguma. Uzogerageza uyu munsi, ati uyu munsi telefone sindayiraba, telefone oya, uzogerageza ariko bizokwanga. Umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa mu Kamenge, hari umwigeme yaciye ankurikira. Acarambaza ati none kubera iki ngerageza ubuzima bwanje kugira ngo ntunganire Imana mugabo bikanka, none urashobora kumpa igituma? Hanyuma ndashana mubwira nti erega Imana irashobora kuba iya gatanu, irashobora kuba iya gatandatu mu buzima bwawe, irashobora kuba n'iy'icumi. None ndamubaza by'ukuri Imana ni ya mbere mu bugingo bwawe? Ariyumvira aho hari nka saa 6 z'ijoro, nkayoberwa igituma saa 6 z'ijoro umwana w'umwigema kiri kuri telefone. Hanyuma ndamubaza ati akabazo kamwe ko numva amasaha wanditse akuze,
hagati ya telefone na Yesu ninde wa mbere? Ariyumvira ati vy'ukuri ni telefone niyo ya mbere. Nindagukunze kukuvuza ukuri. Iyo Yesu rero ari wa kabiri ntashobora gutaba, ari wa gatatu, ari wa kane, agomba kwaba uwa mbere mu bugingo bwawe. Nca ndamubaza ati none hagati ya telefone na Yesu ubaha umwanya ungana gute? Ariyumvira ati telefone nshobora kuyiha n'amasaha 5, ariko Yesu ndamuhaye umwanya munini, ndamuha iminota 15. Ico rero kikuganjije nico kikuhindura shobuja. Rero Imana ivuga ngo mpa umutima wawe umpe, bya bindi byose biri imbere ntaco bimaze, kandi nawe wenyene urabizi ko Yesu atari uwa mbere. Sinzi nimero ushobora kumuha, ikintu cyose kizoganza umutima wawe. Yesu aravuga ati ico kintu ushira hasi, banza umutima wawe, ndawugomba mbu wa mbere, hanyuma ndagushitse ko imigabo yanje. Ikigira kabiri, Itanguriro Itanguriro 39. Itanguriro 39 ku murongo w'indwi no ku murongo w'icenda. Itanguriro 39 ku murongo w'indwi. Hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati ngo turyamane, maze ariyankira. Yishura inabuja areketereka databuja ntaco yibaza ko kuvyo ngaba vyo mu rugo, mbere yanjeje ivyo afise vyose. Nta wundi muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Imana nihabwa icubahiro. Uyu muntu yahaye umutima Imana barajana. Erega naho waramaze kuvuga ati sinzohumanywa, shetani arafise uburyo bwose agomba kudukubata. Ariko nukuba ugendana n'Imana, iyo umaze guha umutima Imana, ucumenya kugendana nayo, ucumenya kubana nayo. Igeragezwa rishika ku musore bigoye. Inabuja ni hake tuvyumva ko inabuja ashobora gushima umukozi, ariko havyarashitse mugabo ahura n'umuntu yamaze guhitamo gutanduzwa. Yarafise imigabo yo kutanduzwa n'ikintu na kimwe, kandi yagendana n'Imana. Inabuja ngo aragerageza inzira zose kugira ngo arabe kwa mwanduza, ariko ntivyari gukunda, kuko muri Yosefu hari mw'Imana. Muri Yosefu yari afise indoto, kuko ufise Imana ufise indoto imbere yawe. Yari yaramenye ivy'Imana yamubikiye imbere, naho ivyanduza biza, ariko yari afise imigabo yo kuvuga ngo sinzokwihumanya. Ngo aramugerageza mu nzira zose, ngo aramuca hirya, aramuca hejuru, aramuca hepfo, aramubwira tekana kubwire muvyeyi ntibikunda ko nandura, kuko sinemera gucumura ku Mana yacu. Fise Imana tujana, fise Imana tugendana. Hajya wibajije ngo ndagasore gusa, wibajije ko ari akantu k'agaheburayo gusa. Ndafise Imana iremereye muri jewe, ifitiye amasezerano imbere, sinshobora kwicumurako. Ntibikunda. Murazi ko mwasomye Bibiliya ngo harageze igihe ngo amusumira ku nguvu. Bibiliya ivuga ngo amutana umutamana. Emwe muri iki gihe biragoye kuronka abasore nk'abo, ariko nuko yari umusore afise Imana, yari umusore afise ibanga ry'Imana. Reka gupfa kugenda gusura umusore gusa, genda uri umusore ufise ibanga ry'Imana,
genda nafise indoto. Hari igihe duhura n'abasore akicara akaza agakuganyira ati pasite jewe sinzi, hari nabo twahuye ngo mbega nigiye iki, warize warakoze waragize neza, hari icyo ubuze. Ubuzimana si ikibazo cy'Uburundi, si ikibazo cy'isi, oya ni ikibazo cy'uko atamana iri muri wewe. Ngo mbega jewe nigiye iki, ese amarushanwa naronse mu ishure none amaherezo naya, amaherezo n'ubushomeri, amaherezo naco niba. Reka kubeshera ibyo byose, reka Imana yinjire. Inzira yawe iriho. Jewe narigeze gutata n'Imana, ndayibwira Imana kubera iki wanyankiye ko ni mpeza amashuri. Imana irihorera. Hanyuma ikindi gihe ndyamye, Imana irambwira ati ntacu uzomburana, igikuru nuko tujana. Ntacu nzomburana kuko nari mfise ico gisebe kubw'amarushwa nabonye mu buzima bwanje. Ico gihe cyose nama ndiri iruhande y'umugore wanje ati genda babaye mu bintu byose Imana yankoreye, yaranyimye guheza amashuri, yaransitaje kweri. Undi munsi naramaze no gusengerwa, numva ibivumvuri biranyisha, ntabone njyewe ngo ntekera amadokima. Hanyuma rero ngende kugira ngo mpeze iyo myaka 2 nari nsigaje, ngende nanje kuri aya mashure biga ku mugoroba biratrapa, nanje niratrape bwati nicare ndubuvuga butumwa yize. Ndabitekera byose, ndaza ndabwira umubwiriza ati ntabara uzurampa umugoroba nje kwishure mu bandi. Ndatekera byose, ndashira hamwe, ndagenda no kuri Saint Michel, ngize ndatonda ijwi ry'Imana riranga ko ninjira. Nari nirongeye n'umugenzi wanje niwe directeur, naho nuzi ko twabanye mu Nyakabiga, nshira mu ishure vuba vuba ngo ibindi nzobona bizana. Hanyuma mpemu yaravuga ati ntiwinjire, subira inyuma. Ndahagarara kuri Saint Michel nk'ikigugu, niyumvira ati ninjire se none, ntiwinjire, taha. Iryo joro ntashe nsinziriye, nza mbona umugabo ahagaze hejuru yanje mu inzoto nsinziriye, ati ukazosubira kujana irya nzira nzoguca ukuguru uko nyene. Noneho nsitaje kabiri, uzonca ukuguru. Subira inyuma aho naguhamagara igikorwa canje, narakubwiye ko atacu uzomburana. Candagaruka, urazi ishavu nagize, naciye nza n'ishavu meze nka Yona. Ndafata za bilete zanje kuva aho natangura ishuri, ningira ndakunezereze naho mbabaye. Ndafata amabilete yose ndatabura, ndikugira ngo umutima wanje utazopfa ucutse ngo ntuncire ukuguru busa, ngo ngende ndafise ukuguru kumwe. Nagenda kubwira yuko byose ndahevye, candafata byose ndatabura, candagenda mu Nyakabiga ndatekereza. Nubu ndatuje. Si kibazo sicurico, si kibazo cicu ugomba kuba, ni kibazo cy'uko Imana ijana natwe. Shaka kuba warahejeje yagamukama, shaka kuba warize 3e primaire, kumana naco bivuze waragize amagemu gaheza kaminuza, shima Imana. Ariko nawe wize wa gatatu, gwanira kujana n'Imana gusa. Ibisigaye iby'umugisha, ibyo muzohura nabyo mu nzira, si kibazo cawe. Kuko nubu ndabona abantu baganya, abantu baraheza akagerageza maîtrise, akarondera akaza kabura. Noneho ibintu byacanganye ubuho. Byacanganye kwe. Si kibazo cy'ukuri, ni kibazo cy'ukwemera tukajana n'Imana. Jana nayo. Irazi bigukwiriye, irazi ibyukwiriye. Ewe musore niwihebure, abenshi bararaba imbere ati kazoza nako tubona kwere. Reka ivyo nivyo abapagani bahariya hanze, kazoza turakabona twebwe. Turakabona. Abari muri Kristo Yesu turakabona. Kura maganya, kura imyidodombo,
fata imigabo ikwiriye yo kutihumanya, fata imigabo ikwiriye yo kurondera Imana, ibisigaye muzohura nayo hajya imbere. Reka dusome ikindi, Abikorinto ba kabiri. Abikorinto ba kabiri. Abikorinto ba kabiri, igice ni cya 6, ku murongo wa 16 tweze ku murongo wa 18. Abikorinto ba kabiri igice cya 6, igice cya 6 ku murongo wa 16 tumanuke. Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze ati, nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbi Imana yabo, nabo baba abantu banje. Nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko, niko Uhoraho agize, kandi ntimugakore ku kintu na kimwe gihumanya na kimwe, nanje nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Amina. Ndashima Imana ko twibera abahungu n'abakobwa muri Kristo Yesu. Mugira imigabo yo kutagira icyo mwihumanya. Nimutihumanya rero, hari isezerano ry'Imana ryiza. Nkundira Imana, nzocanza ngerere muri mwebwe. Ese kumva ko umuvyeyi agerereye hano? Hanyuma rero hari icyo nzokwiyemeza jewe, nzoba so, ndababere so, namwe mumbera abahungu n'abakobwa. Nihatagira ibiguhumanya, hari isezerano ry'Imana, niwafata imigabo, Imana yo mu ijuru izoca imanuka itubere data. Muri iyi si nta kintu nkunda nko kumva ko Imana ari data. Nta kintu kindyohera kumva ko mfise data wo mu ijuru. Nta kintu kindyohera kumva ko ndi umuhungu wo kwa data. Nimutihumanya, ukirinda ibiguhumanya, ugafata ingingo. Bibiri ivuze ngo nzoca manuka ndababere so, aho muzoba muri hose nzobabera so, namwe muzombera abahungu nkunda, muzombera abakobwa nkunda. Ariko nimwirinda, nimwizigama. Aho hanze hari abana b'umugwanizi bataragirirwa ubuntu kugira ngo baze, n'abantu b'Imana bataramenya Yesu. Imana ntiritwa se, yitwa ko ari umuntu yabaye, ko ari Imana yabaremye. Ariko twebwe turi muri Kristo Yesu, Imana yavuze ngo nzobabera so. Ewe gwaruka, reka nababwire akantu gato kadushikiye. Twebwe mu myaka ya 92, kuko je ninje ngaha hariho abagira umugwi wa jejepe, batwigisha turugwaruka, turakura, nzambona kandi haje umuhisi Gatabazi, dukura muri ivyo bikorane. Twebwe rero naho twari hano mu ishengero, twari abana, yemwe abavyeyi bacu hano twari abantu tugorana gose. Kubera iki? Twama turi abantu bafise imitwaro ituremereye. Twama twaje iminsi yose nti ninhabona mucungaji wa mbere nimbaka mucungaji wa kabiri, twumva ko abo nibo boremurira imitwaro yacu. Hanyuma rero kuko twari tumaze nk'umwaka ari muri 1994 turaraguza, turara mu bihomoke. Abariho muri iyo myaka murabizi ko ari amakartier yari yagabuwe, bakavuga ngo mwebwe ni mwinjira, abandi ni mwinjira. Hanyuma rero twebwe ko tutari dufise iyo turara, twaca turara muri ivyo bihomoke.
tukiberayo kandi Imana ikatugirira neza. Hanyuma rero undi munsi ngira umuvyeyi wanje umwungere ntavyo acibuka, baca baraduhamagara n'umwungere ari muri Canada, ati burya rero twabaronkeye inzu, natwe Imana ishimwe turaronse aho tuja kurara. Baca baturangira inzu yo kwa mama Dabeya ku Muhisi Pasiteri Basumi. Iyo nzu bagomba kugira ngo bayibomore, natwe Imana itugirira ubuntu tuba turayironse. Baca batubwira bati nimugende hariya mwibere muri irya nzu amahoro, tuba turaronse inzu tutariharwaye. Hanyuma rero twicaye, twari abasore 10 n'abakobwa 5, abakobwa babaha inzu mu gipango, twebwe 10 baduha inzu principal. Hanyuma rero muri ico gihe hari abasore bakaze muri iyo myaka, bakaze bakarishe mu kibi. ya nzambona barazungurutsa inzu, bahagaraza yari nk'abasore ngafi nka 10 bafise inho, bafise amagrenade. Urazi ico batubwira? Bavuga bati muri uru rupango hariho abantu badakwiye kuba muri quartier, ikigira kabiri tugomba tubomora iyi nzu. Taho ubu rero tugiye tubaha iminota 5 kugira ngo mube muvuyeyo, mutavuyeyo tuguma tubasire ko amasasu mupfe. Tuca twibukira ijambo, tuca turakorana muri salo. Data buja wera, wavuze kuzotubera data, wavuze kuzotubera, tuzokubera abasore, tuzokubera inkumi, none tugire gute? Umwe carahaguruka ati mpema arambariye, nimusohokane namwe ibigwanisho none nimubifise. Tuca umavuze ati mpema uko avuze sohoka. Tuca turasohoka ku muryango, umwe afise indirimbo, umwe afise Bibiliya, undi afise kantiki, undi afise zitatu, bahagaze aho imbere yacu, natwe duhagaze hagati. Uyu munsi uhoraho araca urubanza, nimba ari Imana y'Abisirayeli dukorera. Abasore barafise amagrenade mu maboko, undi afise pistole, undi afise karashi, natwe tuca turasokorora. Undi maravuga ati ngiyi iyo yahirasa irica, izotubera data, kuvisa ubwoba. Hanyuma nza numva umwe hari iruhande ngo ngira sohora usasu rwa mbere, ategome sohora, akacagira gutyo muri Bibiliya. Kuko Imana yacu ifise ivyumviro, ati ivyiyumvirwa vyose bihagarara kugira ngo bigwanye Imana. Iyo Mana irabifata ikacibifata ikacibigomorera Kristo. Ndafashe ivyiyumviro vyose muri aba bantu ngo ndabigomoroye nde Kristo. Ngo ndahejeje urusasu rwa mbere, undi ati urusasu rwa kabiri ngo ndarufise nanje. Aho twari nk'abasazi utazi n'ico uri kurakora. Undi ati urusasu rugira kabiri ndarufise. Bibiliya ivuga ngo yashoreye shetani, amushorera n'abadayimoni, amushorera hibonekeza. Natwe turagushoreye, turagushoreye. Aba bahungu n'abakobwa bagaze imbere yacu turabashoreye. Abahungu baguma ari gutyo, turaba gutyo. Tuza twumva undi hariya ati ndafise urundi nanje atawo tishirako. Yesu yavuze ngo muri Luka 10 ibigice cya 17 ngo henda bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skoropiyo, nubwo kunesha ububi bwose bwa mwansi, kandi ntagira igindi kizogira ico kibagira. Cyatuvuga ati amina. Nzandumva ubundi ashiya sokora ati ndafisa kandi ga revolver ndashobora kurasa buhoro buhoro. Ateko shirako dutondurugamba twese uje muntambara kwicara ku maziki Satana kiriho ahagaze imbere yacu n'abadayimoni. Aririmbyo ndirimbo nzambona umusore umarakase, undi araciye inzira. Abo bashiki bacu bari hariya batutegereza gutya, bari bazi ko tugiye gucikana, bari bazi ko tugiye gupfa. Urugamba rwacu
tugwanisha si ugw'inyama n'amaraso. Ewe wa muntu we, niwagenda ahantu niwiyeze nufata imigabo gutunganya, Imana izotubera data. Twunamike amaso dusenga Imana. Mana, twunamike dusenge. Ewe wa muntu ukikurandura muri ibi bihe, uri kurata umwanya, fata ingingo yo kutihumanya, fata ingingo yo kutihumanya. Imana izokubera so, nawe uzoibera umuhungu n'umukobwa. Ewe wa muntu umaze iminsi uhumanye, umaze iminsi ufise ibiguhumanya, umaze iminsi ufise ibiguhagarika umutima, ibintu ugendana navyo byaguhumanije umutima, ewe turafise Imana yemeye kuzojana natwe, yemeye kuzobana natwe, yemeye kwizotugirira neza. Haguruka, ufase iminsi mu myidodombo, umaze iminsi mu mubabaro, hari Imana, hari Imana, hari ibyakugabitanijeko, hari ibyakugabitanijeko, hari ibyakugabitanijeko. Ngwino Yesu akugirire neza, arakeneye kuguhumanura. Umaze igihe warahumanye, fata ingingo uyu munsi, umubwira uti Yesu Kristo, Yesu Kristo, amaboko yanje arahumanye, amaso yanje arahumanye, ingendo zanje zirahumanye, ndabikuzaniye Yesu, ndabikuzaniye Mwami. Mpumanura Mwami, mpumanura Mwami. Yesu ari hano ngo akugirire neza. Pfukama aho ushitse hose, ariko uzorondera umukozi w'Imana kugira ngo muyage, kugira ngo muvugane. Hari bimaze iminsi bikwanduje, hari bimaze iminsi bikwanduje. Bizanire Yesu Kristo, bizanire Yesu Kristo, kuko arakugomba, arakugomba, arakugomba kugira ngo akubere so, akubere so. Bimaze iminsi byarakunyiganyije, bimaze iminsi byarakugije shebuja. Gwino Yesu akugire neza, gwino Yesu akubere so. Ariko nimbaka wihumanure, niwihumanure. Waragize imigabo byaranse, ariko Yesu ari hano kugira ngo aguhumanure. Yesu ari hano kugira ngo aguhumanure, kugira ngo aguhumanure. Maze iminsi uhumanye, Yesu arakubera so, nawe umubera umwana. Ce dusaba hano umuvyeyi wacu, umwungere w'ishengero, kugira ngo abasengere, bashire amaboko y'Imana. Imana iragukunda, gombi kugirire neza, gombi kugirire neza. Dusaba umuvyeyi adushire amaboko y'Imana. Reka dusenge Mana. Mana data wa twese, uri Imana data wa twese, uri Imana itagayana canke ngo ikengera abo yaremye mu ishusho yayo. Uri Imana yera izi by'abantu bayigombako, uri Imana idacegwa. Haleluya. None rero muri aya masaha ni kera ku kirengazuba, mu masaha yo gusenga, twakoranije iri shengero ringana gutyo kugira ngo bacurire amajambo. Haleluya. Harimwo abantu bari bananiwe, harimwo abantu bari bananiwe kuko baragize imigabo mibi, ariko uyu munsi hacuwe iri jambo ngo bagire imigabo myiza yo kutihumanya. None rero ngaba abana bawe baraje, ngaba abahungu n'abakobwa, ngiri ishengero ryawe, ngaba bariko baravuga ibyabagoye, natwe turabaherekeje igorogota. Haleluya, haleluya. Turabaherekeje igorogota. Imbabazi z'Imana nizibabeko, ko bemeye kwatura ibyo bakoze n'ibyo bagendeyemwo n'ibyabananiye. Amaraso ya Yesu Kristo nababeko, amaraso ya Yesu Kristo nabuhagire,
amaraso ya Yesu Kristo nabeze. Yesu ubemere. Haleluya. Umuririmbyi araririmba ngo mukiza utwemere naho turi babi. Nagomba kuri uyu mugoroba Kristo Yesu wongere wibuke igikorwa wakoze i Golgota. Hari i Golgota wambitswe igitsibo c'amahwa. Hari i Golgota waracumishwe. Hari i Golgota warakubiswe kwari kugira ngo iri shengero rivuke. None Satani yarabasize ibishanga. Turagomba ngo ubeze, turagomba ngo basiga amavuta y'akaneza. Uhereye none bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zibabeko. Nuko turabakuragije ni wenyene bo bagirira imbabazi aho bananiwe. Ongera ubahembure mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana wongera usendanishe muri bo. Turirukanye ubwoba batewe na Satani. Turirukanye imigabo mibi mu izina rya Yesu Kristo. Imigabo mibi turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Aho bananiwe ubaha inkomezi. Aho bananiwe ubaha inkomezi. Aho bavuze nabi ubeze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyifuzo bibi byabateye ubeze. Ikiganza c'Imana kibabeko. Amaraso ya Yesu Kristo yongera beze ukundi gusha. Ubwoba bushire bongere bumve ko abana b'Imana. Hanyuma mpemu yera yongera aronge ikibanza. Turagushimiye iri jambo. Turagushimiye ko bagiriye imbabazi. Natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.